nongeye ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info, Burundian Information. Nongeye nshimira wowe wese umaze gukora subscribe. Reka nshimire na wewe uhora kurikirana no video. Nubwo utarakora subscribe, nongeye ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro by'iwacu bize vyame bigushikira kukanya. Ino munsi nkeneye tuyage kuri ibi nibindi. Ahanini twerekeza ku kinyobwa, ugwagwa, inzoga, bia, bivana nuko mubivuga. Inzoga turazinywa kandi nico kinyobwa kwisi, kinyobwa n'abantu benshi. Ibyo turavyemezanye. Ariko nubwo tuzinywa, hariho bamwe babihomberamo n'abandi bavyungukiramo. Ushobora kubihomberamo gute? Ushobora kuvyungukiramo gute? Nico kintu nkeneye no munsi ko tuyaga. Iyi si inzoga mpaye ndanywa, akani akajinja na ka brothers kameze neza nyene kaba kameze bien. Nta mwasi no ushobora gufata video naborewe murabizi. Wasanga ndiko ndinjira mu zindi systeme zitarizo. Ati ushobora kuvyungukiramo gute rero? Murazi yuko nabasezeranje yuko ino channel BDI Info ariko uzoza turahana information kugira ntituzogwe mu mitego iyi niriya. Ahanini mu buzima inzoga irashobora kukonona mu buzima, ikakononera na future kazoza mu gihe utakurikije amategeko yayo. Hari abantu banywa inzoga umenga bariko biyahura. Hari abantu banywa inzoga umenga bafise stress. Inzoga ntiheza stress. Hari abantu usanga amafaranga yiwabo nubwo ayaronka ari mwibia. Inshuti yanje, ugwagwa twese turarukunda, turarunywa, mugabo tuze tumenya ivyo turimo. Aba boss mubona tuguma twigeyana nabo nyene ngo baravyasa, mu gihugu abajene basigaye ngo kuvyasa. Bo bukuntu bavyasa bari mu madiri. Ugasanga agiye kuvyakiriza hana guzi big bottle, iboto rinini, icupa rinini. Bana akarisoma ko kabiri gatatu telefone kaba iravutse, irarize. Ubwo nyene briefcase y'amafaranga akabara yitahanye na vya biyoka kaca bisiga haje nyene. Kweri kiba barindiriye ko natwe naho turanywa ukamenga sinzi. Ati ushobora kononekara gute mu gihe unyoye inzoga udakurikije amategeko? Ushobora kunguka gute? Inzoga mu gihe ufise abagenzi babi babandi muzinyoye mushamushwana, uzovyimba mu maso, wamutahana ibidunduri, ibishunduri cyangwa uko bivana no kuntu mubivuga. Utahe wavyimbye ubuzima bwawe bwononekara. Mu gihe munywa inzoga umaze kuyinywa ikacikwereka abana beza, abakobwa beza, inshuti yanje, aho wewe uragiye bizokugora cyane. Mu gihe unywa inzoga zikomakomeza ama spirit utigerera, zizokonona amahaha, zizokonona igitigu, zikononurura, zikononera ubuzima bwawe muri kazoza. Urumva? Mu gihe wama unywa inzoga buri munsi uzigira nkinga, bro, aho zononekara. Tureke kuja duhendana. Ego turavyasa twese, ariko tuze tumenya ukuntu tuvyasa. Kirazira kwama unywa inzoga nkinga buri munsi. Urumva ubuza inzoga ugasanga uramaze kuba addicted, ugasanga abajene benshi bariko barononekara. Bononekara muri ivyo bintu ngo turiko tuvyasa. Ugasanga yabuze inzoga aruka aguma acugumira. Urumva? Kandi uwo nubwo bimuba yatewe ivyo bintu bihe bizo n'inzoga zakona yakoya ngo wapi ngo ivyo sivyo. Hari nk'umujamanzi nigeze kubimubaza acambari yango bana ngo Jose nariye ngo niyo mpamvu mahenda jugumira. Ndamugurira injya directement arazinywa. Mugabo yagumye ari kwakundi nyene ngo uri muri vibrere wowe. Byifashe gute? Akaguma binyegeza. Bugike ukuntu aciyamenda ngo ngiye kuryama gatoyi ngo ndaje. Yaragena n'iminota 30 yajyanye acaragaruka. Mbona guma yifyetagura ku mino. Kumba umutipe avuye gusoma kwirengo. Urumva? Yavuye gucajinga, avuye gushiramo umuriro. Reka rero tunywe inzoga nk'abantu. Inzoga sinjya, nabivuze nta vitamine irimo. Rimwe na rimwe hari igihe bihora bishika nkibaza ati umuntu yakoze ugwagwa ni yarazi yuko bazorukunda kurya, ahubwo yasanze abantu bari basanzwe barunyotewe. Uriko murantaho bashamukoresha amakomande menshi, ahubwo kora byinshi duve duvuye vyume. Wewe nawe inshuti yanje ukaba ufise abajama nabivuze, ukaba ufise abagenzi,
munywa inzoga ko abagenzi barafise amakategori. Hari abagenzi muhuriya kwicupa muri ko murayaga ibintu byunguka by'amafaranga, n'abandi bagenzi n'ubwogwara atakiyo nakimwe bari bugufashe, ariko inzoga batakwima. Inzoga taruba ibintu byabaye nabi, inzoga, itabi, urumogi, droge, ibintu byo bintu byose bidroga umutwe nta kintu bimana, ariko ubu n'urupfu dusiga tuguyimana. Urumva ibintu biza kutwica ugasanga hahora biririra. Gira abagenzi muzokwama muhurira ku nzoga, muyaga ikintu muvuga ati maze ino munsi tuhuriye ngaha ku icupa kugira tuyage kuri binabiriya, tugomba twari dukeneye gukora akagamba kanaka. Umuntu araguha inzoga umugambi ntaguhe, inzoga ntaguhe. Niyo mpamvu nabaye ati uhisemo urubuga BDIA Info uzokwa muronka ibinabiriya bizoza biratwubaka nka twega aba new generation. Cyari gihe cyo gukora. Mpora mbabazwa n'abagenzi benshi nzi bononwe hariho n'amaze gupfa bazi ibintu by'inzoga. Niyo mpamvu no munsi nayishize kino video mbabaye, ndafise umugenzi aheruka gupfa bamutwara ku bitaro, basanga ha mu kiganza asigasa kujya kw'icyatsi, nta mazi anywa, yimereye kujya kwa gakwavu canka agapanya, zambe bazo mu zimwe batunga mu mazu cyangwa zo mu mwonga, ntanywa amazi, yibereye uko nyene ntajya, ntashobora kujya intore zitanu z'ubugari, ntashobora kujya ibiyiko 10 by'umuceri, ururagwa haramaze kwizinga, yaramaze kubuka umunda, ariko twe tugaguma tuzisukamo. Inzoga ukoresheje ubwenge atushobora gutera imbere gute rero? Umaze kwivana muri izo groupe zabo bantu usanga bo w'amadiri w'abaraye inzoga, iyunge nabo bandi bantu bona bateye imbere bazinywa, uzoze uzasumisako nze muri moment na gute ubuzima mu moment na gute bazokubarira. Twe nitunywa inzoga bazikubwiza uko ati twe nitunywa inzoga kugira ngo tuborekwe, tunywa inzoga ari ibintu tuje kuganira navyo, nka bino nyene nje kugira tuganire. Ubonye rero nitayemo kamwe nuzoca wibaza ngo urumva ngo ariko aranywera stress. Oya, hari n'abandi banywa inzoga avuga ati nyene nshangamuke mu mutwe, kuko inzoga zimenyera uko umaze kuzimenyereza. Ukeneye kwicangamura zirakucangamura, ukeneye kwiyonona zirakonona, nuko biba bimeze. Nizere yuko ino video iriko irakwigisha ibintu byinshi kuntu ushobora kwifata mu buzima. Guys, ntidupfe ngo dupfe tubona. Yego nta kitiyica kuba umuntu amenyeye kunywa inzoga, wahora mubuza ibintu by'inzoga, nyina kubarira ngo bana ngo nagusarura ajya. Urumva inzoga umaze kuba addicted ku buryo urose udufaranga uca wiyumvira kwa Gasongo, kwa Mwarabo, kwa Nyandwi, aho bagurisha inzoga gusa. Yabana nshuti abagabo bizokugora. Ndabivuga nkigira utuntu video duto tuzoza twarenza ko kugira tuze turakeburana muri binabiriye. Izi nzoga tunywa nshuti yanje, izi nzoga tunywa nta byiza birimo. Bamwumva ngo harimo message, nta message irimwo irenze. Oya, nta message irimo irenze. Yari iyo message nari nkeneye kuba tuze tunywa twigerera, tumenye ukuntu tunywa, tuvavanwe nabo bagenzi tugiye gusangira inzoga bavaho bagwanye, tuvavanwe nabo bagenzi tuvuye gusangira inzoga baza kwiba, tuvavanwe nabo bagenzi baza kunywa inzoga bakeneye gusopa abantu, tuvavanwe nabo bagenzi baza kunywa inzoga zibatwara mu buhombo, mu bumaraya n'ibindi byinshi. Tunywa inzoga nk'aba young guys, urumva, nk'aba young boys, tuze twinywera nyene kugira ube sharp muri mind, twongera tuyaga ibinabiri. Murakoze cyane, reka nizere ko ino message yagushikiri, nizere yuko hari n'ikindi kintu wizemo, ukaba ufise abagenzi bashobora kuguha inzoga iyo ugwaye batagutwara ku bitaro, iyo ugwaye bataza kuraba mu rugo, iyo ugwaye batakurihira amafaranga, uragomba bahebe abo sibo. Murakoze cyane, Imana ibandanye bahezagira, mubandanye mugubwa neza ku muntu yakurikiranye
ino video kuva ku ntango gushika ku mpera. Ndamushimiye cyane, ubandanye uba free, umererwa neza. Imana ikurinde ivyo byose bitayivako. Murakoze, bye.